Okay, ndabahe mwiriwe. Nundi musi mwiza cyane. Uwundi musi mwiza cyane. Aho tugira tubereke akabijya kandi kabijya mu rukurikirane rw'ibiganiro nabemereye yuko nzogenda bereka ukuntu infrastructure canke infrastructure zubakwa. Abantu bubaka diferama ibintu si bimwe. Ni vyiza tuze turigishanya. Nkuko navyemeye mwa kino kiganiro ni twibukanye, twigishanye. Sinzi na kandi ushaka twongerako. Okay, nta kibazo. Ubu rero ngira nabazana n'igiki. Ngira nabereke ibisagara. Ngira nabereke inyubako zitandukanye. Ngira nabereke ukuntu ino bashobora kubaka igisagara, bakubaka amazu akumakomeye gose, amazu azimvye impande y'amazi naturere canke ivyo twokwita mu Gifaransa les eaux stagnantes canke y'amazi byabizi usanga ari naturere biri ngaho. Ariko ari ukuntu bavyamenaje bakabyubaka neza, ugasanga bashizeko inyubaka nziza gose, amazu meza gose, kandi usanga azimvye, ugasanga n'ibintu by'amavuta, ibintu bitomoye gose. Ubu rero tugira tuje muri neighborhood canke tuje icyo twokwita mu quartier, tugatugana mu quartier nabereke ikartier kanaka, nabereke ingene yubatswe. Ibintu by'ibitangaza, amazi ukuntu usanga bayubakiye, ugasanga ufise view, ugasanga n'inzu y'ibitangaza. Ni quartier imwe ariko mu quartier menshi nzobereka. Ubwo rero utaragira subscribe, please ndagusabye, s'il vous plaît ndagusabye ugire subscribe. Ho ngaha ntitwaje gufyina ngaha, twaje gukora, kandi ibintu bigiye kuzana ibintu bikomeye gose nkuko nabibemereye. Ubwo rero mugumane nanje tugira dufata urugendo tugende muri iyo quartier nze kubereka ibintu by'ibitangaza. By the way, murabona neza yuko uno munsi nimwesheje ni gipara twagombye kugira umushatsi ntutugore gose, ntuzura tuza ibikorwa kubera tugomba kubazana ibintu biryoshye gose. Ubwo rero guma nanje tugiye muduga, turagiye mu quartier, turasubira mwanya mutonya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to... Okay, rero abo turi kumwe ahangaha turafasha urugendo, turagiye. Abaza kubona inzu zose ndenganako mu bitahure, murazi neza yuko inzu zino ari imbaho gusa, nkuko nayo babariye ni imbaho, ariko ziba ari imbaho zikoze kwe ziba zikomeye. Ino barakubakira uruzu rw'imbaho, ari inzu shasha, bakagukubita garanti y'imyaka 100. Iyo nzu ifise garanti y'imyaka 100. Aha nibi etage byose bimubona tuko turarengana by'ibi apartment, ibi ni bibaho gusa. Bibaho. Kizimya moto murabona kirarenganye, kiragiye ngaho, usanga hano bahamagaye umuriro usaze. Ngiye ico kiragiye, murakibona ko kirakoma induru. Rero dufasha urugendo, ni barabara isanzwe ngaha harino baramubona hani mu quartier, ntibave baza ngo ni muri autoroute kadata. Aha ni mu barabara risanzwe, dufasha urugendo turagiye simbari gose. Ubwo rero mutenyenye mu kanya gato ndaza kubereka neza iyo quartier tuyishitsemwo ingene biba bimeze. Okay, mugumane nanje. Ubwo rero mwinjoyinge no video, hama muyisangize n'abandi kugira twerekane kira muntu ahatuye, twerekane ibyiza by'inosi, kuko inosi tubayeko ni nini gose. Okay, komera ubwo turi kumwe.
aha rero bado ntiturashika ariko nciye kwiduka kugura aga tripod gashasha bivanye nuko aga tripod canke kaya kantu gafata kamera yanje karankorokanye yere kankorokanye urumva rero nta kuntu ushobora gufata ivideo canke ngo ufate kamera bishese ko ncanga mu iduka nibaza yuko nza kuronka gashobora kumfasha ibikorwa sino ntakaronse canza gukora ivyo bita article 15 abazi article 15 baca bayitahura no kuvuga nivyo bita kwidebrouiller mu rurimi rw'igifaransa nyambari ari kwidebrouiller nyambari debrouillage ayo mateme ntayonze ariko bayita article 15 ubwo rero nkuko mubibona turagiye tuje mu iduka kugira turabe ko tworonka iyo tripod hofu ko za kuyironka tutayironse nta kundi ivyo nabemereye ko muza kuronka muraza kubironka ivyo ndabibemereye ntimugire ubwoba komera reka twinjire mu iduka turabe ko tuyironka. Okay, nkuko rero twabibonye ndibaza mount canke tripod ya kamera nayibuze sanza tayo mu iduka ariko nta kibazo ndaronse omwe aka telefone yashobora kumfasha mu gikorwa ngiyeko ubwo rero tugira tubandanye urugendo kugira tugende tuheze igikorwa cya tuzindukanye tugende muri iyo quartier kugira nabereke ivyo bitangaza by'amakaritiye ngaha dusanzwe tubayemo. Okay, mugumane nanje. Ya rero nkuko mubibona turegereje tugira dushike mu quartier nyezi na tugiye kuraba ko explora nkuko nababwiye ati muri Canada dufise ibiti byinshi urana mu quartier ni biti gusa impande y'amazu ni biti mwibarabara ni biti hagati barabara ni biti navuga natire
n'amavuta natire n'ubugesera ngaha hano hose ugiye n'igiti kira muntu wese afise inzu ngaha mwa kino gihugu bakwexija yuko utera igiti nico gituma ubona amakorone yose n'ibiti gusa ubwo rero mugumane nanje mukanya tugira dushike explore iyo ponde aho hantu h'amavuta komera dusize umuduga niho duparitse kugira twinjire mu quartier nkuko namwe nawe babwira kuva kera urabona aha bara amaduka kubera bari kwibarabara amaduka bari ngaha hama inyuma ngaho mu quartier inyuma y'ano maduka niho tugiye kuraba ni ponde iyo bita ponde ngaha murabona ko ari kwibarabara ubwo rero mugumane nanje kugira twegene ku explore iyo quartier ubu ngirange n'amaguru kuko nkuko mubibona umuduga cyana usiga hariya kubera mu quartier ni ku ponde ni ku kiyaga ntushobora kwinjira no muduga ni barabara ryo mu quartier barajyo mu quartier ngaha aha nabwo ari barabara principal hani mu quartier ngaha n'amabara yo mu quartier nkuko mubibona amabara bahuza ama quartier n'ayandi okay twagarutse kandi so nibazo utaragira subscribe ko amaze kuyigira kuko namaze gushika kuri tele kandi bikoba byawe byinshi hano ku ruhanza narushe natembere narushe rero turageze ku quartier nuvuga rero ngira nabereke rero ivyiza ku muntu azoba yaguye ku rufaranga ugomba kuba ahantu heza ukagira akayaga urabona yuko urahema oxygene ikaba yose ubwo rero reka nabahindukize ku ruhande kugira mwirabira ivyiza vy'igisagara komera okay nkuko nabibemereye turashitse kuri tele sinibaza kubera nyabuyaga bari bunini sinibaza yuko nza gushobora kuzunguruka kino kiyaga kano kayaga kosa kubita gaponde ariko ndaza kugerageza kubereka hanini ngo banabereke amazu inyubakwa ziba ziriho urumva ibintu by'amavuta umva kwero uyegere ku ruhande nkuko nabivuze aha ni kiyaga urumva nkuko nababwiye ashaka hano umuntu inyuma y'inzu handi inyuma y'inzu y'umuntu andashobora kuza ngaho ugafata akayaga no munsi nta nibata zaje nubwo ari umunsi mwiza ariko urabona ku ruhande hari n'amavuta ni inzu z'ibitangaza ngaho usanga akira muntu wese agira backyard y'ikiyaga ariko urumva reka rero nabazungurukane kugira nabereke neza ibyiza vya hano hantu mugumane nanje so mwe murabe neza umva aya namazu aba akikuje ino ponde cyangwa kino gisagara urumva usanga ari backyard y'umuntu backyard cyangwa inyuma y'inzu kwa kano gapangu niko kagabura urupangu rw'umuntu hama kakongera kakagabura na kano kayira ngira ko ariko kayira publique nuvuga ko abantu barengana aha umuntu aba ngaha kuri ino nzu abafise akajyango yugurura agacako hama akabona kuza kwa kino kiyaga kindi mu buryo ariko no bamenyesha neza yuko bino biyaga nkuko nababwiye ntabwo ari artificiel canke ntabwo ari biyaga biba byubatswe n'abana b'abantu biba ari biyaga naturere baba bamenagije baba bakoze neza hama bakubaka amazu ku ruhande nuvuga bisobanura gute bisobanura yuko muri ico kiyaga ntiwemerewe kogamo ntishobora kogwamo n'ahantu gusa ho gutembera uraraba ni ibintu ibinyabuzima bikabaho hi guys yeah how are you so urumva rero abantu barabaho n'ahantu ho gutembera nkabona ndiko hari abantu duhuye ndabaramukije mu kinofonofu mwumvise kandi bari baryohe gose bandamukije kuzana nifuje ko no baramusa mu Kirundi ariko urumva Kirundi naco kirabagora bado baraciga so hari ndi kuyindi kote bivanye naho ninjiriye ngira nabereke rero nsubize kamera kugisagara amazu murayabona nubwo negereye ko ibizu biba ari binini biragoye kugira ubikamere neza ngo byerekana ariko reka nje ahantu hatomoye neza mbonye abantu bicaye abantu bicaye bariko baragabura udukoko naje nibagiye utuntu two kugabura bino bikoko ni ibintu bita guse nuvuga ni gikoko kiro presenta Canada uri kuriga ubwene gihugu bwa kino gihugu uteza kumenya amateka y'ico gikoko ivyo bikoko rero ni bikoko byiza urashaka kubigaburira birakunda abantu ariko ubishavujije kasho no gusimbira ko cyane uri umuntu w'umwana bari bikoko birakunda no mazi imbata murazibona ndaza kwegera mu kanya nazibereke amazu murayabona aya namazu aha ni mwikartie aturi mwikartie anabwo mwikartie umva bino biyaga rero ni byinshi gose no maponde ni menshi gose mu kiyaga nzogenda bereka imwe ariko andiko nabereka imwe yegereye aho sanzwe ntuye urumva
hajya hirya gato n'amazu ku ruhande usanga bagize akantu kajaride ndashobora kugenda hajya nkicara nkafata akayaga canke ugafata akantu ko kunywa n'amazu yose ahanamiye kano kantu. So rero reka nabereke bino bikoko, urabona ibyo nababwiye n'amagusa abana bariko barabigaburira, urabona nk'aka nakabata, urabona kano kabata akabata gatonye bariko baragaburira ubwo se n'ububata burya. Rero iyo bafise ubuntu babugaburira. You guys are feeding them? Yeah. Can I feed some? Can I have some? Yes, please. Yeah. Here. Yeah, barampaye. Yeah, oh no, yeah, thank you. Just a little bit. I'm vlogging. I'm taking a YouTube video. So yeah, I'm showing people. Okay, so nanje ngiye kubigaburira nkuko mubibona. Abana barampaye ibyo kugaburira ndiko ndabigaburira. Murabibona ni ibintu biryoshe gose. Urabona abana bampaye ibyo kurya. Biguma bijya gose. Hello. Yeah, so urabona ni ibintu byiza gose nkuko nabibwiye. Hani mu gisagara hakujya murabona amazu ndashobora kwakwegera mukaraba amazu hanamiye kino gisagara kandi abiko no kwega gatonyi kamera ndanje ndabiko yakwega. Urabona ahandi ku nkengera kino gisagara urabona inyubako murazibona gose hanazi kweze. Aizi ni nyubako duhereye hari hamwe natangurira kuri gwaruzu. Murabona ahantu hari clôture natanguriye ijya niyo nzu yo mwikorne. Ibikoko murabibona ngaha biranyegereye bigomba kumpa yambi, murabibona hingiye biko birajya bariko barabigaburira kuri rake ko bisanzwe biba muri ico kiyaga. Rero ugiye ku ruhande n'amazu ni nyubakwa. Sinzi ko nshobora kuzunguka kino gisagara cyose kino giyaga cyose munakibereke, ariko reka negere ku ruhande mubandanye muryoherwa. Reka manze ndeke kubicisha amajambo kugira nabereke ibyiza byino ponde, imwe mu maponde menshi nzogenda ndabereka. Komera. Rero mbandanye nabereka ayandi mazu ari ku ruhande kugira mugwe muraba ahantu heza cyane ho kuba n'umuryango, ibintu bitomoye usanga ari akayaga karyoshe. Ibi biyaga rero nkuko nabivuze biba ari biyaga naturel, gusa urabona barabikora ku buryo usanga biri bien aménagé. Agenda ashobora kwegera kwa kino kiyaga kugira nabereke ingene biba bikoze. Ku ruhande na majardin nkuko mubibona ahantu abantu baza gutembera bakaryoherwa. Aha ngaha ndashobora kubereka inzu, runo ruzu ni ku ruhande, hama abantu baricara barubaka intebe. Hama rero ukatuza ngaha, tuje ngaha ku ruhande urashobora kuza ukegera bino biyaga. Rero iyo uvyegera bino biyaga barakubwira neza ku bintu by'amategeko, barakubwira ati okay, aha barasoma bakubwira ati ni storm water facility, nuvuga n'amazi y'imvura yakimira bayakimiye ngaha. Nibaza ngo ni kiyaga artificiel nkuko nabivuze, bisobanura ko barakubwira ahantu ho koga n'ahantu b'inyabuzima. Nuvuga ube makini ntuzana abana ngaha muze kubogeshamo, kuko ano mazi ntaba ari amazi meza. Nuvuga nka kugira ngo kwa amazi yatanganyika, ariko je negere ngaha kubera ntari umwana kanegera ano mazi na yakoreko amazi akanye katurabi ko no kwegera imbata ngaha nkuko mubibona. Zishe zintinya noneho zishe zigira mu mazi, ariko imbata murazibona murazibonekana zikwege ntaziteye ubwoba. Imbata ziko ziriyogira kuko n'igihe cya ete n'igihe cya sama. N'amavuta murabibona neza, ni ibintu bibereye amaso. Ibi rero ni ibintu bita amaponde nuvuga n'utuntu tutuyaga twinshi dufise mu kino gisagara. Usanga ku ruhande badukora, hama impande yaho bakubakaho amazu y'abantu baba, bagaca amabarabara ku ruhande, ku buryo usanga ari ibintu by'amavuta, ibyo bita amavuta. Narabivuze sinzi uko ari amamesa cyangwa ari amakoto, ntabyo nzi, ariko murabibona. Reka mwandanye muraba rero ngaha tuza kuba duhejeje mu kanya.
Okay rero guys, mu guheza nagomba nabashimire ko bahejeje kuraba ino vlog. Nkuko mubibona vraiment ni ibintu byiza bibereye amaso. Bibereye amaso ukuntu usanga bamenaja hano hantu, ugasanga barubatse hamazu meza, ugasanga abantu barabayeho comfortably vraiment atakibazo, hama n'ibinyabuzima ugasanga birabayeho imbata ngaha, hari imiswa, ibiki, ibintu byose by'ibinyabuzima bishobora kuba muri ano mazi, aho ugasanga igisagara kirasukuye, ugasanga abantu barabayeho neza, kira muntu wese arabayeho, ibinyabuzima bikabaho. Urumva iki ni ikintu ciza vraiment cyo kugira akarorero ku buryo natwe dushobora kuri practica. Ubwo rero ndabashimiye cyane abataragira subscribe kandi bandaye nabibutsa please mugire subscribe kuko ibigiye kuza birakomeye gose. Ubwo rero turabonana mu yindi video ikurikira. Ciao ciao.